moyoni futa mimi na wewe kuachana. Let me be your Superman. Let me be your Superman. Na ikija vita niko tayari pambana. Let me be your Superman. Yes nuko twakiriye Big Fizzo nyuma ya Bwiza shaburundi turakunda twe nta kibazo kandi na Fizzo nta mutima mubi yifiti ati banze muheze umushitsi hanyuma agende isigaye je ndinjiragiye nuko bisanzwe bimeze akantu uvuze arabankana kacare kare bari yasuberutse yararirimbye bari yasuberutse igari yararirimbye wapi yaracerewe kandi yavuye ngaha yitanze yaracerewe apana guceka washitse ugashika mu kibanza biberamwo umwanya vira akavuga ati je nagiye ukibuka c'indege indege iransiga hanyuma naciye nkora ibishoboka byose kugira ngo mbe muri kino kibanza man hanyuma bakakubona ntibakuduze kuri stage kandi abandi bariko baraperform abandi ko performing washitseho ukabura n'umuntu kwakira kibazo kandi nako kuguruye ikiganiro kibazo yes nuko ni 100 PJ Classic FM ikiganiro ni Classic Vibes ni Edison Dahoze ndetse na Crowd Saga onako Big Fizzo aje yambaye black mu maso n'inzahabu nk'izo mu maso amarori shaka bari umbwira barajya baba ku rutoke byose birasa agwita umujya baragita umuhondo aja umuhondo yecha nivuga inzahabu nta kindi n'umujumbu n'umuhondo reka arambara imijumbu ariko ubona ko rijya bara uravye no kuri casque cabijana harimo akantu nyene kagahondo ko muhondo nawe akunda avuga abara amata hajya ngo amata y'umuhondo arabaho Fizzo niwe yobisiguwe amata y'umuhondo arabaho nyene nako Farias yo yambaye amata rega uravye icyo bisiguwe mushasha Farias nizere kumeze neza ego ndashima Imana akazi ni keshi muri iyi minsi yes akazi ni kenshi cyane turabishima Imana kugenda neza media to ivuze iki ku mu artiste media to ivuze iki ku mu artiste ivuze guherekeza indirimbo ibikorwa byiwe bipushinga kugira ahimiriza abantu bayumvirize ba partage link nk'ibyo ego ariko hambavu yaho bwana Big Fizzo tumaze iminsi twakira aba artiste bavuga ati hari abantu bagize team canke staff uravye Big Fizzo mu maso burya muri team yiwe no barimwe umuntu amukosora canke amutosora imbere yuko afata urugendo madame cyane kwari madame none nari muri team niyo nisho yarakeze yes nuko ni Farias ufata ko yagize akazi kenshi muri uno mwaka ndavuga itangura umwaka wagize ingendo nyinshi barakora ibiteramo hanze y'igihugu amakora batari make hari n'ibyo wasezeraniye ndetse abakunzi b'umuziki koshka n'inkubu arabaki kwicuza album wavuze ko icyatumye itayisohora la nepasa canke mu mwaka uheze byatewe nuko hari amakolaba mwamwe atakunze mugabo ubuhero twarabonye stamina ngaha nimba ntihenze ku butaka bw'u Burundi bamwe ati yamara ashobora kuba yazanye no kugira gute gukorana kimwe mu bikorwa bizoba bigize album azohava duhereza urugendo rugezehegwa album wemereye abakunzi b'umuziki w'u Burundi ko bavuze ko ino mwaka utazohera kuvugisha kuri indirimbo zirahari mfise indirimbo nyinshi cyane nuko nyine ayo makolabo ariko arateba mugabo nkuko narabivuze kuko abafana barambaza kenshi bashaka yuko no kwagura imbibe tutu so diko ndaraba swat ndazisohora uko nyene atayo makolabo mugabo abafana nabo bazoca banyica ariko rero baguma bansaba none ya album igeze kandi muranda bivuga iminsi yose nuko ayo makolabo atevye abantu tuzikorana usanga bari mu matuwa yabo rero nibo boko decide swat ndayisohore atayo makolabo hari canke barindire batenyenye barindire uyu mwaka uhere mpaka kugeza nzogira zo collab shwani wa hari ijambo vuze ngo abafana baguma bansaba kwagura imbibe uriko ratwumviriza yumvise Big Fizzo avuze ati kwagura imbibe yumviriza ubuhe butumwa na cyane kwagura imbibe ni kwa kundi gukorana n'abandi baririmbyi bo hanze par exemple nkuko no ja Tanzania nkagenda Uganda nkagenda Kenya nkagenda nko kwagura imbibe yego kwagura imbibe no gukorera ibikorwa hanze y'igihugu mu mbere kugira ngo abatakuzi muri nyagihugu bakumenye hama ibintu bigeze bibandanye bigenda neza
tuje gato ku bijanye n'amatitle je sinyigaruka kuri kahise kawe gose uko twakoranye ibiganiro bitari bike muri kahise kino gihe tufatirana cyane cyane ko bigezweho duhereye ku ndirimbo ngangari ni title ubona ko yaje ituma abantu baja mu ruhagarara Superman naho nyine azituma Partage yiyemera kwa kundi ko muri ngangari ariko cyo twigira muri romantic kimya zino title zivuze iki kuri Big Fizzo mukanyuro mushasha oya urabona n'igitabo hajya bon hari abantu bahora bajije igitabo bataragisoma ariko hariyo titre y'igitabo ishobora gutuma uba comment dirais-je uba ugira curiosité yo gusoma ico gitabo kubera kubwa titre y'igitabo hari n'igihe usanga titre y'igitabo imeze nabi kwatsanga umuntu nagiye gusoma kandi ntingiye kuraba indani kandi ico gitabo kiryoje title nayo irafise ikintu imara ku muziki ego kuko umuntu aca yumva Superman I'm Superman ngangari ashatse kuvuga reka numvira izindi rero ariko uvuze titre ubugari acabone kurarimba ubugari nyine ariko hariho n'abandi usanga bavuga ati izi titre z'izi ndirimbo za Big Fizzo ziza zigaragaza ko hari urundi rwaruka ruko ruraza rushasha ariko usanga ko ruza rushaka guta indero kuri bakuru babo abo bobo nka Big Fizzo yo bishura gute canke yo bahubuhe butumwa abo Imana izo bantu murakoze kuko izo bana kutuba kuko n'Imana iratubwira abiyumvira yuko izi titre zizana niyo nzira oya je iyo nzira ibyo narabihevye kera byari vya kera mugabo jewe ndafise ukuntu jewe mpanga ibintu by'iwanje na niyo mpamvu nakubwiye ndashobora kuba nandise ngangari umuntu agaca yiyumvira agira tukane wa mugabo cyane wa Superman wa mtipa agira yeme na cyane bajya abantu bari kurayanga muri ngangari bari bande bajya abantu bari kurayanga muri ngangari babandi badafise indero Big Fizzo indirimbo zanye haba ngangari haba Superman ugiye muri description uraza kubona abanditsi batandukanye na Big Fizzo kandi batandukanye n'izindi ndirimbo zagiye ziratangura za Big Fizzo byo tutari tumenyereye ku artiste b'u Burundi kuko ubu biriko biragaragara ko Big Fizzo yemanga ati bujya indirimbo yanditswe na naka je ndiyandikira indirimbo nyinshi zijya zose nyinshi naziyandikiye rero mugihe uronse umuntu akubwira ati reka ndagufashe mu kwandika kubera kitomuha iyo credit fo kuyimuha kubera ko barundi kenshi bijya nibisanzwe cyane umuntu yagufashije ifo kuba reconnaissant uza kuko n'Imana irakunda abantu iyo reconnaissant Imana n'ibikorwa byawe bigenda neza yego ariko ni ibintu bisanzwe mu muziki w'u Burundi ubona ko abaririmbyi benshi batemera gutangaza babandikiye ni iyihe message kw'ico kintu Big Fizzo yashatse gutangana cyane mu ruga rw'umuziki w'u Burundi nabivuze umuntu yandikirwa kuko na Michael Jackson baramwandika Baseline Dion usanga kandi bagiye baravyemanga mu madescription akabishiramwe ku bantu babikora novuga yuko ari ubugugu novuga yuko ari complex kuko urashobora hari igihe bishobora gushika ugasanga inspiration yaheze urumva so uronse umuntu avuga ati reka ndagufasha why udashobora umushimira gute umushimira kumuha ijya credibility turamushimira naka yaramfashije kwandika iki kintu kuko nundi munsi ujya umuntu azogira ingoga courage yo gusubira kandi nawe utomuhamara hajya gushima n'ikintu gikomeye cyane merci iranagaruka muri Bibiliya cyane gose na Bibiliya irabivuga kuko n'Imana iguhaye je datangara n'abantu bavyuka nibashimira Imana harabaheze mu itiro so abartiste c'est normal kwandikirwa indirimbo ni ikintu gisanzwe cyane gose ikintu cyatangaje abantu ni D-Rop yagarutse muri no ndirimbo yakoze muri wakali power ari kumwe na Black G na J Kizo niba ntihenze kino gibarizwa mu Faransa Sly aba yari umugwi nofata ko waruhanganye muga mu vy'akazi na wana Jesh Kamili beef agibona reno zina nishtuka byaje gute kumva ko Sly urugendo rwamwe nawe byagenze gute nuko byari byarangiye bya beef yakiriya gihe canke meme n'igihe mwari mukiri muri beef mwaraganira munywa mwikomereza mu bikoko egadi so kijya gihe c'est dommage anya batabikora anya beef zo harimo inzigo kijya gihe naco gituma navuze ati beef z'akazi kijya gihe twashaka nyene gucangamsha nyene game kandi
kandi sinzi ko uribuka ko game yari yari shushe kabisa yari shushe cyane gose hage rero twacha duhura muri quartier tugahana ama chance mugasangira gacupa turibacana mwe ulisike turibacana umva so ubugenzi bwarabandanyije turagumanya en contact tu kuko muri Miss Dirop ntakirapa cyane none nasigaye aririmba cyane so ahora ndumukira n'indinbo ziwe ava yuko azisora akambaza nyene ansaba asaba conseil tinyumviriza ngayo nimba hari nk'umuntu yagumye ku kivi voilà nkuko no nimba hari akantu hindura ko byo kuririmbura bimenyereye so iyo contact yagumyeho so un jour acarambwira mugani je ndafise indirimbo ragukwiriye wowe je mbona ko nayiririmba kuko ndayirimbye no yono so jewe ngira ndaguha indirimbo uyumvirize ndayiguhaye acara indongikira numva melody ni fresh cyane numva ama lyrics ni bon malheureusement ntiyari ifise qualité yari yamaze kuyiproduce kujya ukuntu naririmbye niko yaririmbye je naciye mu ucura modifier nyine tumwe mugabo 80% ni Dirop atanabatsa ko Dirop kino gihe abarizwa mu gihugu ca Congo yawe twanahuriye aho mu bwizi type ashakwa gange bya hatari pesa nyingi ndahariya naho sigofuse umudai ubugaje wapi akanoti apetse arabikinda abantu bataratahura nabyo namye mvuga aho mbere hahise bafata ko umumenyesha makuru n'umu artiste batagomba gutera imbere kandi birakunda no kuvuga umu artiste ababaho neza n'umumenyesha makuru arabaho neza no kuvuga twese turi mu kazi rero umu artiste ahezagiwe n'umumenyesha makuru arahezagiwe muri make turaduzanye kandi nayivutaniye akire Superman imaze iminsi ikora amateka ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga ku ma platform na cyane cyane asanzwe agurisha akanota agurisha imiziki mugabo yinjiza akanota gusumbizana YouTube ndetse banashima Audiomack gushika ubu urabona ko iri imbere y'aba artiste batandukanye abantu nk'aba Bana Boy bakaje inyuma yawe Diamond yigeze kuvuga ko muziki w'u Burundi utarenga kanyaru utarenga ku mugina kino gihe indirimbo bakuranye na Jokes Enjoy izi nyuma ndazi yuko yarabibonye akina kubiongea awezi ntashobora David n'abandi kuri Audiomack indirimbo ikoze amateka ibi ngibi nka Big Fizzo habasanzwe ari yiyumva gute après ari mu kazi mugabo agoma ari mushasha nk'uko ni insinzi ku Burundi yego kuko ntibari babimenyereye en tout cas je crois que ndumu artiste wa mbere abikoze so sinzi wanje n'insinzi ya twese kuko hajya bavuga yuko ari umurundi ari donc umurundi kivedeo no Burundi hama kuri jewe n'insinzi yanje kandi ni ibintu bishemeye kuko uravye imyaka umuntu yakoze hama ukacuza kuba reconnaissant après nicyo kintu muraje muransaba Imana Edison je muramvuga nti Mungu anipatie mwema mwisho mwema iherezo ryiza ititaye ku byo waciye ego so ni insinzi ni ibintu byaciye bimpa ingoga nyinshi ishaka no gukora cyane gusha ku bintu nkabijya staff ya Bantu Boy ndavuga management imbere yaho turazi ko zino mbuga ntazo hari bwahagurukire twarabona kenshi hariho guhiganwa kubijanye na YouTube cyane cyane nakwigi bamwe ati nakwije 1 million abana ati kunuko bakabaho mafete bakino giho hari handi hantu uri kurafeta staff ya Bantu Boy ifise target yihe kuri Big Fizzo na cyane cyane biciye kuri zino mbuga zigurisha imiziki mugazi gataka no digafadika twe twamenye yuko mu platforms niho hari amahera ego so dekaba bamwe bagwane hariya twe tugwane ino dupambana ku ma trending n'abajya nyine usanga bibihangange nyine nuko target yacu ni hari ama platform cyane kuko niho hari akanoti kameze neza kandi tumeze neza n'indirimbo ubona ko Superman yasohotse Big Fizzo ari ku butaka bw'igihugu ciwe c'amavukiro ariko n'ingangari yasohotse Big Fizzo atabarizwa ku butaka bw'u Burundi woza avuga ko ino ndirimbo wafashe staff yafashe igihe cyo kuyubaka kugira ngo itangereze ndetse na Big Fizzo ari ku butaka bw'u Burundi Big Fizzo yo mu buhe butumwa
indirimbo ya iyi Superman Superman kubigize reisite Kino gihe akavuga ati burya yasohotse uri nangangari hano. iyo Big Fizzo aba ku butaka bw'u Burundi ntiyari kubikora nk'uko Superman bikoze oya bivana n'ukuntu abantu baba bakiriye indirimbo naho kuko staff yanje ikora the same urumva ariko rero abantu nibo bajije urashobora ni nk'umuririmbyi ashobora kuja muri studio akavuga ati iyi ndirimbo aja muri studio ariko avuga ati iyi ni hit ngabo witanze ma radio abantu bakayumva abantu bakavuga bakaca bavuga ati ni bulobe urumva n'abafana bajije n'abantu bajija n'amatwi y'abantu so ngabo uko twakoze kuri inuze ibyo twakoreye i Superman n'ibyo twakoreye ngangari the same way indirimbo ngangari yakozwe na Kugira Magic ino ndirimbo Superman yakozwe n'umuhinyanyuzi kuva muri Bantu Boy na cyane ko ari ino ubona ko urubuga rw'umuziki w'u Burundi atarakamilika vyuzuye ari kubona ko azanye resultat nziza reisite biriko biratanga iyihe sura muri Bantu Boy ndetse n'iyihe sura mu rubuga rw'umuziki w'u Burundi deja reka kwanza ndamushimire Enos no d'abord ndamushimira Endomike kuko n'umunyeshuri wa Endomike okay urumva naco kibazo nagira mvenda kubaza ati ifisi shushi yihe Bantu Boy kuba Endomike atahaje okay ikaba yashasiga umunyeshuri yadusigira undi Endomike so no muntu producer n'umuntu ariko arabikora neza antukabumvise n'indirimbo ziwe na sound yiwe harimo Endomike gatoyi mugabo we yaje n'isura yiwe hama na mixage niki uri kurumviriza indirimbo zora mixage ziwe ni danger na mastering so je mbona yuko kuri kubwo kumuzana haje canke indi sura bien sûr ni undi muhinga umva ni bica byerekana yuko atari ya kuko umuntu wese aba afise ukuboko kwiwe so nukuvuga yuko uje muri Bantu Boy uraronka ico wifuza cyose ushaka kuboko kwa Peniel ushaka ukuboko kwande byose birakunda akubera ko ingangari yasohotse Big Fizzo yavuye ku butaka bw'u Burundi nuko nari mfise programme yo kuja hari harababihuje n'ivyakurikiye gato just ngangari ni indirimbo itarava mu mitwe y'abantu ni indirimbo yagitwibutsa Leave Me Alone iditwibutsa indirimbo yakoranye na Shani Queen ya hip hop ya kera no iransize gato ariko iraza tu What's My Name ndetse n'izindi ndirimbo ariko ni indirimbo kenshi iza mu bihe Big Fizzo bigaragara ko haba hari abantu bariko baramusotora si barasotora n'ubu bakiriko barasotora kuko iyo usotoye Big Fizzo hari ukuntu aca bikora hanyuma kandi bigacamo kuko tubizanye ko What's My Name ico game ariko murasotorana na Ismail oya karimwo uriko aravuga konzi konzi ya King Kong bariko basotora na Ismail kuri What's My Name naho nyene hari ukuntu hari hamaze iminsi Big Fizzo mangizina ari garuka muri binabiriya pam mbwira avuga ati tu What's My Name yari amamedia kuma media urumva ko naho nyene byari ibintu kino giye kuri ngangari haje mudimo iki nubwo indirimbo waravuze ati irahari mugabo imaze gusohoka urabona ko zose zizana resultat no fatako zisume ngo zije zikombinana na vya bibazo hanyuma Big Fizzo cyavuga ati jera isite neye bitanga ikina cyane ku mu artiste yasotoye mugabo ntanume jewe ubu ma inspiration nini ya cyane ibivumvuri mu tubice video so normalement je ndumu rapper now ndirimba mugabo je ndumu rapper kugeza n'ubu moi je me considère comme un rappeur je ndumu rapper rero mu gihe ndiko ndarondera ku yindi kote ubugari cyane kuri ibi anye ndiko ndarondera abandi bafana ko no kwega ama ukacusotora kuri iriya kote ko je ndimwe abantu babiri ahubwo batatu ndi Mugani Desire wo muhira mu rugo muryango abajama hama ni Big Farias muri hip hop deja Farias ni Firiye yavuye muri Firiye hama ndi Big Fizzo mu midiho nk'iyi nyene yo kubemberezanya nyine sasa y'inzuki rero wabonye inzuki zinumiye ukatugenda intozi zisotora ukatugenda gufata kandi inzuka ndafise ama hip hop ndafise hip hop byinshi ariko barabigusaba kenshi ukabanza ukinumira ndino nkarindira bansotora batagusoteye none kure ni bansotore barabe ko cyane kure hari ugarutse ku kintu kijanye na Farasi ndimwo batatu
aravuze ati Farias buriya hajya mugiye kunegosia amasoko ajanye n'akazi usanga ari muganitesi ati mugahageze mu kazi le jour ya concert achaba Big Fizzo kwira ko abantu bakunda gutandukanya kuri ayo mazina mu bihe byo kunegosia no mu bihe byo muri concert bo kunegosia concert ngo butandukanye na Farias mwahuye muri ko muradiringa bon ivy'amadiri uri ku kazi nyene nk'umu CEO nganira nk'umu CEO singanira nka Farias canke Big Fizzo ahubwo ni byiza uko diringa na CEO uko diringa na Fizzo ego ko Fizzo yo guca umutwe aturi kwico kintu nyene c'amadiri ni festival yama igaruka buri mwaka festival de l'independance itegurwa na Bantu Boy ubona ko mu ntara ya Ngozi yahabaye n'igitegira haba ariko bigeze ibujumbura ntivyabaye icyambere cyo twashaka tumenye Ingozi vyagenze gute igitega vyagenze gute kuki bujumbura itabaye bo Ingozi bavyakiriye neza uraziko Ingozi bakunda umuziki igitega nkuko nyene bakunda umuziki abantu bari bahari barabyiboneye mugabo kimwe gusa cyatubabaje natwe umuntu twari tumvikanye hano ibujumbura ibyo twari twamusabye twasanze atana kimwe arakora turavuga kuri niwe vaviste voilà kandi twari baje no ku biro baravuga ati dushaka dukorana na turabasaba ibikenewe amatumanutse dusanga umenga nta kintu kiza kuhaba n'intebe zari ziri éparpillé nta na stage nta na sound kandi byari mu masezerano okay turanegosia umugabo araho aravuga ati jewe ayo mahera ntayo notanga no kubivuza ubanye bo umugerara ise yakunegosiara negosia kuza turavuga ati ko twemereye abantu yuko tuza kubikora reka basi tuyicishe bugufi tubikore muri condition zitarizo aho umugera yanegosia baremera ko dukora muri izo condition turarondera ivyuma hari hageze saa 11 zo ku mugoroba show iba nyene mwayo masaha nyene ego kandi antuka big up kubafana baranarindiriye hari nabari barishe n'abandi turavuga ati nibuga imiryango babanze barindire turanegosia turondera ivyuma muri ijya condition nakubwiye uko twicishije bugufi turasaba nayo mahera bayaduhe kugira turihe ntuzeye ivyuma navyo nyene uyu mugabo bashara dukaraba cyo tuvuga none dukoze iki condition ya mbere mwayansi twagiye muri condition yanyu nubu kandi murasubiye kandi murayansi sinzi umutipe nimba yari yabonye ko hari abantu benshi baraza kwinjira tu naho atamuziki uza kuba DJ arabavugiriza abantu nabo bati mugana dahari ntidushobora kwinjira niko kuca twandika rujya rupapuro turabwira abantu babasubiza amahera yabo kandi urumva nta mufana n'umwe yateye induru uvuye kuko byari ibintu byumvikana twahavuye tunamenya ko amafaranga yasubijwe buri muntu wese agatanga itike hanyuma bakamuhereza amahera yiwe ibintu bireza bigenda neza ni afishe yasa neza tugaruke ko gato bivanye n'aba artiste baje tutari twiteze nibuka ko bimwe mu biganiro Loliro yakora yaragaragaza ko hari kudahuza nawe Dako na mu biganiro bigeze gutaka ndavuga ati jewe Loliro sinzi vyiwe ati uyu munsi tubanyaniye neza buke birahinduka ni Mr Chompa itaduherutse kubona agutaka nkuko yabikora mu myaka yahera ndetse unabona ko na Bantu Boy yavuga ati je no yipfira kabisa mu nyuma naho nye tumubona garutse kuri afishe ni Shani Queen hari amazi iminsi hari icyuka reka mvuko nyene agatebe na Loliro mwati umwana sigwawe unati ni ivyo muce mubahuriza hamwe kuri stage hamandibuka ko igitega bahaciye muduga murimba yacurira ibintu biraryoha ijya shusho mwayipanze gute bari babizi mwarabanegosie inbox umwe canke bose bisanze ntabyo bari bazi ngoje nabagire surprise tu yo ati jewe ndabe aba bantu yuko bataza kuri stage romvu ndawa ni jewe reka dukorane kwanza Loliro turafite indiri bijya yacurira iki ni moto iki ndamubwira manager rero aba bantu kuko umwe yicara hari undi yicara kandi bari muri show imwe nta muntu yaraba uwundi je nawe ati je ndabakoma tu nga
nta muntu n'umwe yarazi yuko nza kubikora kucyana n'umuntu yakubwiye ko utamuvyariye je sais pas kandi vyakomega vyari bigora ahubwo urarinda none ko bari mu kazi none bari mu kazi umwe wese waramuhaye notice bari mu kazi kandi bategezwa kubikora ndavuga ndabwira manager jewe aba bantu ndabahamagara manager arambwiye ati sha ukuntu ndaba ukuntu bicaye undaraba hari undaraba hari harimo no kurinda nta na yambo ibi bintu ko baraza kumara amaza bose ngaho bizakubandanya gute bibandanye nuko kumara muri kuri stage ni jewe ndarinda jengira ndabikore ndabe turakubita na Chanel turaheze Chamuga rero reka mpamagare legend we yarazi ko aje ko turirimbana ya indi ni mimini na Chanel nawe nyine arimo no ndamuhamagara rero biro turuva bari kuri stage bose pore yacurira chambona umugabo aranda byapanda kimya aranda bacarangwara bibikoze n'ibikimye turi ku kazi nyene tuko mu kazi yapa kauka Chanel nze changa aza nakunjije isura nyine yasuti wa muntu aza kuja muri mudi wawe yari muri mudi wabuze oya umaze gushika kuri stage yakira mwese mira turuvumwe ariko umwe yaririmbira ngaho undi akaririmbira utuja hagati canjaga umuhuza Big Fizzo ariko ari ifoto yagaragaye ubona ko menga ni mufatanye erega ninje nabakwezi none nje ndi hagati nana gasiri kakubiswe mwaje hagati yawe ati mwe mwaje mwebwe cyagihe sinabyibuka ari umuntu hajya ageze muhira hajya bamutatiye reka no step kazi matari umuntu kazi ni umuntu twumvise ko ari umuntu nta muntu kazi abaho n'umuntu ni kirundi cyane umuntu kazi yebagabo ariko tubandanya nyene Bujumbura ari kuberamwo nka finale ya Festival de l'Independance izoba canke nizoba ego izoba kuko ni deni dufitiye abanyagihugu tôt ou tard bizoba kuko twarabayemereye vraiment kandi umunsi tuzobibamenyesha mugabo bamenye ko bizoba uno mwaka nyene ego ni deni ryabo tukiri kuri ico nyene duheraza kuri no sijanye na Festival de l'Independance hoba harabaye kuganira hagati yaje muvuye kuri stage just kuko ndazi ko musangiye vyinshi mwakoranye vyinshi hoba harabaye kuganira hagati ya wewe Lolilo na Shani Queen just nyonati atatu twicaranye oya ntibyashoboka ntivyigeze biba muvuye kuri stage vyahereye kuri stage vyahereye kuri stage ntivyigeze biba okay na cyane Big Fizzo numwe mu artiste no fata ko ari citegererezo niko bimeze ni nako biri nicitegererezo ko abana benshi bahagurutse aririmba kubera wewe hari nabo wafashe ukuboko nabandi gutyo kuba hari abana bahaguruka mu nyuma bakagusotora bari mbo waretse naco bimbwiye naco bihindura kuri wowe je naco bihindura c'est dommage kuri bo ariko je naco nana kimwe bimbwiye numwe mu artiste nabo nyene baba legend musanzwe mwubahana ndavuga Kidumu Kibido mwino ndwe yaranditse ku rubuga rwiwe aravuga ati je regrette d'être un artiste icyo kintu kivuze iki nko kuri Big Fizzo afise impamvu iyo yabivuze sinzi ko mwibuka yuko yavyanditse après byatangazo bavuga yuko muziki uzohagarara nico nyene ije ngingo nka Big Fizzo ndetse na Bantu Boy mwayakiriye gute uyibona mwihe Kidumu ntashobora guheba umuziki kurinda ku ngingo ya Meri nayo ko irabaraba oya ijya je nayo nshigikiye comment yawe ni yihe je nayo nshigikiye parce que guhagarika umuziki saa 4 ntibibaho bakanatanga ndetse n'imiziki kuvuzwa n'itavuzwe bijya ntibibaho kuko surtout nk'abantu b'amakaraoke benshi usanga bafite umuryango usanga benshi barira amashuri abana bivuye kuri ayo nyene makaraoke kandi saa 4 niho haba hatanguye gushuha urumva bariko barica ubuzima cyane kubona kuri zanzi cyane urumva ko nawe ubuzima bwabajya abantu yako baratwicira ubuzima ariko Big Fizzo ariko araza akora azana ubundi muziki ujanye n'ibi bihe nyene ariko ni Big Fizzo ariko aragaragara
menga karinjira muri karaoke sindiko ndinjira ahubwo nsubiye ku giti ciwanje kuko nije nabitanguje ivyo bintu biraza kuza bitangariza ita kuri Big Fizzo yego bien sûr hajya anyi mu karaoke ahura n'ama connection hari abantu badakunda kuza mu ma concert nkajya anyi dukora urumva hari abantu baba bavuye par exemple baba bavuye ku kazi bakavuga ati reka duce muri karaoke gatoyi twivuna umusase gusa hari abantu baba badashaka kavuyo bajya anyi baza hajya hari usanga umuntu usanga aje hajya akonsoma nka 1 million akonsoma nka 2 million haza abantu bo mu mabiro so si karaoke gusa uraharongera n'ama contact ni haruhande ya business hari na connection ni business na surtout connection ariko inyuma y'ingingo ya meri y'ukurimitana cyane cyane amasaha y'umuziki maze Kidumu akagira reaction urabona ko nuno mugabo ndavuga Fabilove yagize reaction na cyane cyane kwishira hamwe Amicale des Messieurs du Burundi aho yagize ati nkigisaba icifuzo ati president wa Amicale des Messieurs du Burundi yotanga imihoho bwo butumwa nka Big Fizzo yaba yarabubonye bwo ba abuje gutanga iki mwabonye nka Fabilove afatira kuki canke mwebwe message yanyu kuri Amicale des Messieurs du Burundi canke Fabilove bo Fabilove we arazi impamvu yabivuze ndetse bijya yavuze byo bari byo canke nibibebyo ariko kimwe gusa je no vuga yagize amakosa nuko yabicishije ku mbuga ya Facebook turafise groupe ya Amicale ya WhatsApp canke kuri biro kuri Amicale arahazi canke yari gusaba ati inama ko yari no kuvyandika basi muri groupe ico ciyumviro ciwe swati tukagishigikira swati ntitugishigikira bo peut-être ko afise ishavu ni ishavu yamutwaye kandi we arafise impamvu yavuze bijya anye sinomujija ikintu gusa yakoze amakosa nuko yabicishije kuri Facebook nka Farias ku myaka hafi 2 niba ntihenze inzego za Amicale des Messieurs du Burundi zimaze zigiyeho ubona bari mu nzira yo bariko bakorera cyane cyane inyungu y'umu artiste bariko baragerageza mugabo barigeze no gusaba inama bariko baragerageza mugabo sindabona karusho handi dushaka kugera peut-être katubaho undi mwaka amavyanse naho tuzoca turaba ivyo ingingo dufata nk'aba artiste ego mugabo ega hajya gutwara aba artiste biragoye cyane okay ariko kandi nibaza yuko president ndetse n'icegera ciwe na clique yiwe yose ngira reka tubaho umwaka umwe turabe hama inyuma y'uno mwaka oya bo turabye bya bintu twasaba atari bitariko birakurikizwa tuzoca turaba dufata indi ngingo deja ni tangazo ryasohotse Amicale na kimira bivuga ko nta reaction so kandi nibo bo kugira ico bakoze urumva iyo ni erreur ya mbere ariko murashobora kwibaza ati Farias ashimiki agayiki cyo tugura umurongo wa telefone kuri Amicale ntaco nshima ntaco ngaya ego ntaco ushima kandi ntaco ugaya ntaco ngaya ntaco nshima asante sana yes nuko reka twiyugurire umurongo wa telefone ndazi ko Farias ikundira abafana baganire ikiri ku mutima muganire dufate kuri Superman kino gihe ana kuri kwiraduga neza cyane kuri YouTube kuva yizanyeho aha ruhande yuko kuma audio market kuma Spotify ndetse n'izindi mbuga zitandukanye iri kwirakora amateka kuri YouTube mukomeze kugira gute kuyirama incuro zose mwifuza ariko nimuyiteresharije na cyane nabonye kare mutipe avuga ko ari umusobanutsi wo Murundi acara iteresharije yose mbona ko nuze kuri Facebook hanyuma bacabagira mute aho nyene directement nakunze ko rimwe na rimwe hariho gukingira ibikorwa muri mbere kugira ngo inyungu mu artiste akeneye zimushikire zose zikwiye kuko biri mu bintu negura cyane FB nimba ufashe aka video ka 30 secondes canke 40 secondes karakwiye hanyuma gashira ko link canke nimba wiyemera ku mbuga fata link uyiterekemwo umuntu mbere kugira ngo ufashe gusupportinga umu artiste
artiste mbwa kushika ubu umurundi wese ateresharije indirimbo yose akayishira kuri YouTube bambe kuri Facebook plutôt mpamagarira aba artiste bose gukingiza ibikorwa byabo ku buryo bwuko igishika ko après 10 secondes bacha muting byo biza gusoma Samirizi ni PJ Classic FM kiganiro ni Class Vibes akabari Ediso ndayahoze ndetse na Claude Saga ni 67 amajana 310 umunywanyi wa mbere. Yes hello. Hello. Meze neza papa. Salama Ediso. Meze neza. Rwanda shima sana. Ninda tuvugano herereye. Ediso meze neza. Ninda tuvugano herereye. homeboy. Yes homeboy ramutsa Ediso. Ediso. Parece que twenga ni sameze neza. Ni Rwanda shima. homeboy Fari asariha Salama ndugu. salama izo salama zishakuwa mingi kwa homeboy. homeboy Kila radio sugiyeko. ego umufana kabisa umufana. ego Ni watwara industry ya calling. Mu Burundi. nzobiringa nawe rero ndabe ko idisozo kwa kuvuza indirimbo yanje agende aramvugiye. Ediso sero mubaza amakuru yawe areke kujya ubwo nyene ni sawa telefone kakubaza ubwo nyene nko muri 10 minutes acambira ibyo urimo. okay Mbona Homba ga telefone kawe kumengo ni kameze fresh. Hagarara neza. Canke uri kora yanga inyama. Asanzwe ari mucoma. Aha. Okay. Itambere nuko sanzwe nkunda ibikorwa bya Big Fish. asante Itambere nuko navutse ndamufana n'ubu ndiko ndasaza ndamufana wiwe. Ego hame cyambere nuko ewana Superman itugeza ahantu brema. Bageze. Eza yaho nanje basema ntazi ya Superman ubu ntukiri superboy Ntabwo uri Superboy uri Superman. ahora bantazira Superman bibagiye kurunda wo mu super mu Rwanda. Ariko mubahinduye ni Superman hambe kandi agukeza nagushimire nk'umufana urakoze cyane gusengera kubwira utagize ibikorwa. amin 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 Okay. Abakunzi bawe inyuma yawe musaza. asante Naho uzosigara uri wenyene. Okay, nuko ni Mr Homeboy. Tipa sanzwe yotsa akanyama neza aho kumutanga. Bandanye. Yotsa akanyama. Nukuntu nkunda kaboka baka. Kunda akanyama baga. Yes hello. Defende kode saga. None ako ka ende nako. Umwami wa hip hop arahuye n'umwami wa kalere mutemba toga. Oya mwemeze rero twumve none ari nga. General. Nasema bado hutoweza kwangu tateleza Kirundi Kiswahili hata na Kiingereza because kwanza nakupoteza na la hiyo kesho na sitomaliza mbona zinakutatiza ninavyoimba kwa sana kwangu sio lumba ni kama motuju unavurulumba muziki wangu ni kipaji kama samara kitu una maji watela na wapa aligaranyu Ndikunda kumva ega mwongere ntavyimbigwe wejanero ikirigenda gusaba ukuronda gufana kubirato gushika bikaruvati nukuru kwimana nashakaje kuzoma indirimbo muri band boy kabisa ikintu cyose tena ni abantu ugikore kabisa yani benshi bamaze kunyemera indirimbo ahantu henshi mugabo ni bazima kubera iki bataziguha none gira ni myako mwe ni ewe urarondera Ediso nukuru kwimana agenda kuzoma indirimbo muri band boy imwe gusa indirimbo izatera Emilio vyoose sawa uzorondera Ediso tuzovugana ntacyo yabaye kintu gikora nuzumere nk'abandi bamenze umva yarihebuye kabisa bayida mojaragiye ngo numwaka ngo ningira n'imyako berutse ya challenges umutipe yitwa Lengzi ngaha abyarakomeye ni hatari hello umeze neza ijwi ryawe riri heyi kumenga uri mu kinogo vayo man ntera mwiriwe umutama wanje ntera mwiriwe amahoro ni sawa ego tumeze neza ako sohora ijwi man nitukumve rega oh la la reka uragaruka mu kanya nta kibazo kugira ngo duhe umurongo abandi ni 67 ibihumbi 310 67 310 ni PJ Classic FM Claude Sakiro no munywanyi yes hello
yagiye Pera semwe amamwe kuri Superman nta bintu by'amamwe cyabyiterika nyakiri uno yes allo neza ubika neza keza bishaza by'umutima uri kimara ngeso nziza basaba bagasheza iboro gicuma allo ni sawa hewe none komute nakura nasamuzo kwa ndimo na tasubi kuko amateka yanyu satubi baramaze gukora niyindi iri mu nzira ni babikore batangisha Burundi bugere kurere ganwe nabo nyene none Superman ngaho iri kwikora ibiki ndi mutagasi ngamugahaye none mutagasi Superman ngaho iri kwirakora ibiki Superman kura ahubwo yo ndirimbo n'ugwego arakegenda acha wasemu meniruga sijaliwana yo yes hello Oui, umeze neza ego, ninde Olivia Mukamenge wamwumvise Farias wamwumvise Big Fizzo ngaho rero muramutse Olivia umeze neza uradundega nk'agapira nk'agatenisi ngo uradundega nk'agatenisi cyangwa nk'agapira ego Superman yakugezeko sana kose ndirimbira umustar umwe numve ndirimbira umustar umwe numve Olivia none aratinya kuririmbira abahungu saga yes allo meze neza ninda tuvugana uzi Damoji ni wambano wakale uragarutse none Damoji muri Superman nta murongo n'umwe urafatamwo ibintu by'icyongereza bigira gute cyane kwa dufite n'amenyo adakwiye biragenda musabe azara duhata indirimbo z'ikirundi cyane cyane ko benshi nibo bafatira ko nibo bagenda abongereza bahebe urazi ngangana ingene yishe abantu inde ganzabani mumuzi n'abakabiri tebangihari abigira isato ni atongo reka turayumva nzaruguru dufite mu Burundi ni Fizzo ni Big Fizzo nuko barayikudukagira kimwe oya uko cyangwa kwiririmba Damo ndabarongera no bitangwa amavina urakoze cyane abana ngo barakura mu gitabo mwigana ngo abana bahe ngo numwami w'abana none ngo hari abana barakura mu kijiye usanga muri kuri abotera abana abandi ntumbaze yes hello oui safu umeze neza ko ndetse ndakora mu kijiye naye ndagwaye yamba uravuga na Asumani kuvanga muri zone ya Wiyenzi Asumani duza kadwi gato kugira twumvikane fresh Asumani umeze neza Asumani Superman ni gute yego yabigize neza yego abantu benshi baravuga ko ari azuko kuva kire kuna daboje bavuye muri boy baravuga izina rya Pant Boy ryateye rizima uba wemeranya nawe bakafashamo ama ikindi kibazo tuko turabona kabisa muri kuragaragara abandi bose bajya bamusomana na ba Elise Boy bose baragize ke tutababona ikintu kibazo nyabati kibazo cy'abatatu ni bitatu icya gatatu ni kirumvikana ati oh la la biranze ari ahantu atameze neza ariko reka twishyure ibyo bibazo bibiri ikibazo kijyanye
na Kiko na Double J ngo bavuye muri Bantu Boy mugabo ngo ntivyakomeje kugenda neza sinzi kubavuye ngo comment yawe ni okay comment yanje Bantu Boy ni Fizzo yep Fizzo nawe ariko arabikora neza Bantu Boy ni Fizzo the Bantu Boy buranarivuga no muri nuze muri introduction yep Bantu Boy ni Fizzo hama Fizzo niwe Bantu Boy hama Fizzo ari kuri trend kwa Musamaria na Elise Boy batariko baragaragara voilà Musamaria ariko arakora album okay ibijya byo gusohora kamwe twarabimubujije turabatireka nimba kuko uyiri umuririmbyi n'ahandi hose iyo urumubyo rakubaza ati mbe official album zinga okay Elise Boy niba harura single canke iki harura album bufise okay so kazima bazi yuko hari hama gutenyenya ibikorwa byiza ariko arakora ibikorwa inkoni hirigi ego Elise Boy nawe ari mu bintu byiwe ntashobora kuvuga ngaha si bibi na gatoyi okay ariko arafise nawe indirimbo ziwe hari kandi nyinshi mugabo n'umuntu adasa nko ari ngaha okay ego yes allo ni sawa oui twiriri kure kabisa nitwumvikana neza Superwoman indirimbo nziza cyane indirimbo imeze neza Superman uzikona kare wavuze ngo Superwoman ariko urazi ko iyi ndirimbo nashatse kuyita Superwoman kubera ikintu n'ivyahindutse sinzi ukuntu byahindutse vraiment kandi kare yitwa kwanza juu yako kubwawe juu yako ndava juu yako mbega sha juu yako wapi kabisa kuki waciye wivuga utavuze we ukivuga Superman aho uvuga Superwoman oya je navuze Superman reka nkubere iwe wenyine nako mbwira umukobwa ntireka nkubere nkubere umugabo arenze umusuperman n'umugabo arenze sibagiye bose bajya batumye udasinzira bijya bikomere bagukomerekeje byose je nzobivura ntireka ndakwereka ubudasa urumva niweshika ngaho washitse rero aha byarangiye byabaye washitse kwa gikundi tuza mwati ziko nubundi ndirimbo izo biryoshe uri kuraririmba allo oui ninde safu umeze neza iyo introduction yagiye kabisa ninde atakuyarihe mimi niko stress kuri gatunguru metre gatunguru Fariasi ni mugani mfata kani ni wasio chama kweli hapo ye ngomba sana kabisa atiki yo niko nasema huyu jamaa bana Big Fariasi aendelee hii ngoma naipenda sana. Ndio kwanza nilisikiaga nilikuwa naipenda sana mpaka hivi. Usha partager linki. Ushaenda kupartager ma link usangiza abandi. Tiparagiye. So fine. Adina tamani kujua kufunza nani woman. Claude Sagakino no muntu. Yes allo. Kivugana kwisi amakosa na yanje tete kuko nanje mva kwisi yo abeli nitwa besi kumuzinda ego na Big Fizzo ndakumva Big Fizzo ni sawa kuko ngoza tukibanira man yo kibanira kwandikira ndirimbo izero ta Superman oya nyarutsa none kora umuti sawa ndindira mu kunda kwandikira indirimbo itesa man sawa itesa man okay si wa mbere mu Burundi gusa oya yo urakoze man iyo ndirimbo mugira
urakoze cyane urakoze cyane urabikoze ku bwanyu Okay. Asante sana. sawa Okay. Big Fizzo kiretse Festival de l'Independance isanzwe itegurwa na Bantu Boy ibona ko ukunda kubona ica nko mu ntara zitatu gusa. Ni Big Fizzo yakunze kubonekana cyane cyane mwiri higanwa rya Primizik ari naryo ryagenda riratembera mu mici itandukanye. Bantu Boy yoba itegura canke yiyumvira gutegura tour concert y'igihugu cy'u Burundi. turamaze kuyikora tour ya concert mugabo kuko twafashe festival turavuga ati iyi ni festival hama hariyo n'ikindi turadukora citwa tour Bantu Boy tour hariyo festival de l'Independance na Bantu Boy tour donc uko twagize festival haza Bantu Boy tour yego mwiyo comeback wavuze yuko abakunze umuziki bagusaba kwagura isoko harimo mu kwagura isoko harimo ya makorabo no kwagura ibikorwa bya cyane cyane ko Bantu Boy ishobora gutegura tour nko mu bindi bihugu nka EAC Uburaya ndetse n'ahandi wanza nubona imbere yuko kubura mu nzu y'uwundi wanga gukubura iwawe mu gihe kuko Bantu Boy tour ntituragira mu gihugu cyose betete yuko kuko hari abantu badafite ama televiziyo hari abantu batumva gusa ku ma telefone cyangwa iki adafite ubasha bwo kumanika ujumbura cyangwa ngo akubone so umunsi tuzorangiza igihugu cyose iyo plan izociza mu nyuma harigeze kuzaharaza asaga hagati ya Bantu Boy canke Big Fizzo n'ama media ari naho hagiharaza nk'indirimbo yagira arangwamwo ama media atandukanye Big Fizzo nirigwirirana ry'ama media atandukanye mu gihugu cy'u Burundi umubano meze gute na cyane cyane n'amaradi simvisa amaradiyo menshi numviriza aya numva sinomenya ibyabo Ye just umubano wawe nka Farias kuko ico gihe ahugeza amaso kenshi mu ma press conference hari gihe utajya umuntu kavuga ati piganye imboza warundi ndumva umengo ntimuraduza volume neza kino gihe bimeze gute naradebukiwe kuko bon kera narora numviriza amaradiyo yose nashaka kubwira nk'umwana wanje te shiraha PJ Classic we shiraha tukicara tukumviza nk'isaha cyangwa amasaha abiri ugaca cyane tukumviriza ibiganiro by'abantuze by'abajournaliste bavuza ibiganiro culturel kwa ukaca wumva nk'isaha yose utarumviriza bataravuze indirimbo cyangwa y'umurundi akorigeze bisa nkaho umengo wari wikasa amasamirizi hari gihe wigeze kwikata kabisa ngo kino gihe umingo imigenderane ni fresh muri iki gihe nibaza yuko hari abajournaliste bakora bitahura kuko nabo nyene ku nyungu zabo urumva so mugabo muri kiriya gihe usanga benshi baje gukora barabafana badaboro biwanje bagaca bashaka ngo banduge hejuru nanje ibyo ntavyo nshobora kwemera umva nacenda bakatira bose ndabakatira ndababwira ati okay sawa umuririmbyi akeneye radio ça c'est normal akeneye radio umuririmbyi akeneye umujournaliste ngaho rero igihe umujournaliste aje kukuzana kwa manyanga ucumukatira nyine kuko deja uanye turafise YouTube turafise za telefone abantu umuziki nawo utawuvuza ku radio umuziki konewe kuvuzwa ku radio mugabo pour le moment mugihe vyanse ari zini ziricuca mu voilà ukiyungunganya mugabo uanye benshi muri bo barabitahuye kandi urabona n'ama interview ndayakora kena naranga no gukora interview ishavu ryaraye ari indirimbo nagiye ndabona kuri YouTube yitwa Mola ya Big Fizzo ubona ko mwiki gihe yagisubwamwe n'umwigeme yitwa Grace Nibona yarayiririmbye no kunsumva no gusumba shout out to her wari yabiganiriye ko wari gabiganiriye imbere kwa yari surprise kandi yarabishoboye vraiment ego kuri we ntacyo bitwaye iyo artiste afite indirimbo yawe je ntacyo bitwaye uyiririmbye neza uramufelicite uyiririmbye neza ashaje ntacyo bintwaye ahubwo byo mukobwa muramaze kubonana ari impatisha gahaye muramaze kubonana nturabona
ega maze ukwezi ngaha maze ukwezi iminsi surprise aho ushobora kuba yaragutinya agira uti umuntu natwara iyo yari kuntinya niyo ariko yiririmba ariko kimwe gusa yaragishishuye sawa sawa kugeza yaragusize hasi narayumvirije kugeza aho mereza ndabwo changira ideo gusuvuga ati reka ngende ndayisubire mu kanwa ifisa amasanamu hajya gasaga ego ifisa amasanamu ubona ko yakoze no mugabo Mika Orso araririmba neza ijya mukobwa wow nakaye kano niye ko mutarabonana nimba ariko aratwumvise ko amwumviririza niye jambo mubwira ijambo zo mubwira nzori mubwira tubonanye azondondere muri Bantu Boy cyane ega turafise ushaka gukrea Bantu Boy ya gospel yes Bantu Boy gospel wow nuko Fizzo duherageza ubutumwa wosigira bari baradukurikira ubutumwa mfise ko herutse harimo nakantu ko kwidoga ati ni mubivuge ko indirimbo iri kwira yambere aba promoters muri mubiki oya abapromoter barasinzira reka bagume basinzira uko bikomeza umuntu ngo mbega mjinga mwache na ujinga wake bareke kujya nyene bivuge bagumana ubwo bugugu bwaho nyene urumva none ko ega baraswe ko indirimbo iri kwira yambere ega ndakubwire Edison sindi umurundi bose abarundi bamara maje nabo bazoba ariko barimara maje urumva nteye imbere nabo nyine zoba ndi fierté kuri ivyo rero ntabyo batawu kandi benshi ubona baja hajya anye usanga yavuye ko mine vumbi ashikira muntu ze kuri Facebook atazi aho bari kubya nyene kimwe gusigira no bwira gusa merci ku bantu bako barasupportinga umuziki apana umuziki wanje gusa umuziki ndondi wose mu rusangi hama mukomeze mubikora kuko ndazi yuko twebwe iyo tugiye down ni twese hamwe tuzoba tugiye down bazovuga ko ari umurundi nawo ugize uruhara rw'u Burundi so azoba ari twese hama muze murareka kwidogera ngo umuziki w'Uburundi ngo nta uri kurashika ngo abandi baraturenze nitwe dutuma baturenga nabo ba journaliste bamwe batuma baturenga nabo ba promoter bamwe babituma baturenga so kuko twebwe vraiment uravye turagerageza gukora ibyo dushoboye sound turafise nziza umuziki mwiza abarundi bafite umuziki gendazi yuko urashaka gukubita n'umuziki n'iminsi 3 umuziki w'umurundi utawuvanze utarahera so kimwe gusa ni mudutera intege mutera intege abo bajene bako baraza mu batera intege nimba bakosheje mu bakosore mutabatatiye cyane cyangwa ego mu bagorore kuko nibo Burundi bwejo nibo bazodusimbura twebwe ko twebwe tuzoshika ahantu tuvugira nga turahagaritse so bajya rero ifo yuko mu bakosora mutarinze gukwega cyane donc mubaye ngo ngufi nakaye kamotera leta ko ino ngingo yarayifashwe leta kuko navyo biri muzotuma muri EAC canke mu bindi bihugu bagira ati ni 24 piga muziki leta kujanye n'ingingo ega umuziki hajya umuziki nuzana amahoro kuko umuziki utuma abantu hari amahoro haba hari umuziki ego nkuko tuvuga ko Uburundi ari igihugu cy'amata n'ubu reka Uburundi bube igihugu cy'umuziki n'intambo ego kuko hajya abantu bariko barakora amakonsere bakagiza za samunani abantu bari hanze bakidagadura bariko bararaba bavuga ati bwa wundi hari amahoro mugabo rero uvuze sayine umenga turi muri couvre-feu urumva kandi baba bariko en tout cas ni baduconsidérer nk'abandi kuko umuziki niwo kenshi hajya no mu muziki usanga abantu habaye bahamagara abaririmbyi kugira baryohera abantu so rero iyo deja funza umuziki nizi ngorane dufise iki ma stress umva niba duconsidere vraiment baducira ingoni yego hari jambo gigeze duherakeza tuje mu tuntu nutundi gigeze gushira muri kabaza abana bariya iyo rimwe na rimwe hari gihe wandika ku mbuga wanditse mon pays va très mal iriya jambo abantu ntibaronsiguro yayo oya ico gitwo utondera igitoro amasaha 3 4 5 6 7 nuko je imodoka yanje yamaze iminsi 2 itondera igitoro iri kuri ntuze kuri station aha
niyo mpamvu navuze ni mumpe iva mare kweli nta kindi cyari natigita na muguru narakubise irege wangu reka cyari kukunyereka icuya ariko rakora sho soya reka tindiri gitoro bejour ni mumpe iva mare kweli tuandika kuri nuze direct irege rero mama we Partage tugushimire cyane ndabashimire namwe mwakoze sana kumiteka okay usaga twakoranye neza cyane ko vyamabiri kandi bizokwamaho uko ekeretse ibivuga imyaka n'imyaka ariko mvuga ati amen nuko bisanzwe bimeze